igituma mwumva uruyogoyogo. The reason why there is so Emwe much noise. abapentekote n'abafite igaduke. You Pentecostals, igituma I have mwumva a message. uruyogoyogo. The reason why we have umuriro so much noise. watuzimanye. It's because turagomba muri iri koraniro fire. umuriro wongere wake We ku have gicaniro to- abantu basubire mu bugingo. We have to pray so that the fire comes again. Umva, Listen, umviriza, listen. umva, Imana ituma umuriro. Let's ask God to send His Imana fire. ituma umuriro muri jewe. Let's Him Imana send His ituma umuriro fire. muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana imanura umuriro. Ubushobozi bwongere bube mu So ishengero rya that you Kristo. can get that power. Hallelujah. Resha barakoto. Amen. Umva, Listen, numva bidudubiza. I feel it. Reka amavuta y'Imana yongeraze ku bantu b'Imana. Let the Reka ubwiza bw'Imana bugendagenda. come to the people. Reka ibihe byo guhembuka byongere bize bivuye mu nyonga z'Imana. Refreshment come back. Refreshment time. Hallelujah, hallelujah. Amen. Umva, Listen, umva. listen. Reka akayaga k'Imana kagendagenda aha. Let the wind of God come here. Reka umuriro w'Imana uturire intege nke. Let the fire from God burn the wicked things. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. I greet you the peace of our Lord Jesus. Twazananye n'abapastori bava mu burere bwose bwaho dukorera. I came with pastors working in different areas of Bujumbura mission. Twazananye n'ikorale mwayibonye hariya. We also came with a choir, you can see them there. Aho hose twaje tuva baratumye intasho muzakire mu izina rya Yesu. From all these areas, they asked us to greet you, receive their greetings in the name of Jesus. Ku munsi w'Imana sinari Bujumbura. On Sunday, I was not in Bujumbura. Nari mu gihugu cy'Tanzania hariya kuri Victoria. I was in Tanzania near the Victoria Lake. Nabo bari bafise igikorane kinini cyane nabo nyene. They had such big crusade. Bari bantumye intasho zibiri. And they gave me two kinds of greetings. Intasho yo gushikiriza ishengero. Greetings to the church. Urumva nta wundi wa Mungu uraboneka ngo mbe ndi hariya. And as I have not got another Sunday to be bantu bandi intasho ivuga ngo utashe bene data b'abarundi bose. The second greetings was for all Burundians brothers. None mwakira intasho za bene data So b'Tanzania. receive greetings from our brothers in Tanzania. Ntaratangura kwigisha ijambo ry'Imana. Before I start my preaching, umwungere w'i Kayogoro, the senior pastor of Kayogoro, yagumye avuga abarongoye bandi muri community yacu y'abapentekote b'i Burundi. he kept talking about leaders in Sepebu. Ntawe ushobora kuvuga ibyiwe. You know, you cannot talk about yourself. Umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Ikiremba ni warongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentekote. The senior pastor of Kiremba is the head of the General Assembly of our community. Umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Ikayogoro nawe niwe ari cegera ciwe. While the senior pastor of Kayogoro is his deputy. Twabonye naho yabishikirije mu ntege nke. Yeah, we saw that when he was talking about himself, he byavuzwe did ku it with a mugaragaro. lot of humility. Uriya niwe mukuru kuri twebwe yahaye kazi. This senior pastor of Kayogoro is the greatest leader here among us. Twebwe yahamagaye dukora ivyo baduhaye bari. As we just follow their guidelines. Urumva muri Bibiliya havuga ngo umuntu wese ashimire mugenzi we. The Bible recommends us to honor our brothers. Ndashimiye Imana cyane kuba ndi hano mu Kayogoro muri iki gitondo. I thank so much the Lord for being here in Kayogoro. Ivyo ndiko ndabona mwebwe ntimuriko murabibona. I think what I am seeing here, you are not seeing it.
iyo Satana ahagurutse kurwanya igikorwa, when the devil starts fighting against the work of niho God, Imana icikora ibihambaye. this is the right time when God makes miracles. Kandi ivyo nivyo bigaragaza ko ishengero ari rya Kristo. And this is a sign that the church belongs to Christ. Imana nishimwe. God be praised. Mu gitondo aho twari gusenga hano, During our morning devotion here, mwene data kuva i Kongo our brother from Congo, yavuze ku vy'umuriro wa mpwemu he yera. talked about the power of the Holy Spirit. Ewe yamvugiye ibintu So he developed my topic. ntitwari We twabivuganye, didn't talk to each other. ariko ivyo yasigaje nivyo mvuga. So I will take from what he didn't talk about. None uvuye hano murumvise ivyo avuze. And the one who came before me, you heard what he talked about. Iyo Yesu aguhamagaye, When Jesus calls you, ubwiza bwiwe n'ubushobozi bwiwe bukagutwikira, when his glory and power covers you, muri wewe uca wumva ko ukwiye kwihana na hato wowe bigutegeka. within inside of you, you feel that you need to repent. Umviriza, So listen. iyo umaze kwihana rero ugahinduka icare mwigisha, When you repent from your sins and become a new creature, uba ukeneye ubushobozi bwa mpwemu yera buzokurongora mu rugendo. you still need the power of the Holy Spirit to guide you in your different steps. Nagomba tubanze dusome mu ijambo ry'Imana. So I invite you to read the Bible. Dusome mu gitabo c'Abalewi. So I invite you to read in Leviticus. Nagomba ngo dusome mu gitabo c'Abalewi. We are going to read in Leviticus. Turasomaho amajambo y'Imana mu gice ca gatatu. We will read in chapter 3, Umurongo wa gatanu. verse 5. Hanyuma turasoma no mu gice ca gatandatu umurongo wa 12 na 13. And then we'll go in chapter 6, verse 12 and 13. Reka dusome umurongo wa gatanu mu gice ca gatatu. So let us start by chapter 3, verse 5. Bene Aroni baheze bavyosereze ku gicaniro, babigeretse ku kimazi coswa kiri ku nkwi ziri ku muriro. Ivyo bizoba ikimazi gitongorwa n'umuriro, umubabwe umotera neza. Dusome mu gice ca gatandatu, Chapter 6, umurongo wa 12. and then verse 12. Nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuhereza aze yama ucana, awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheza azigereke kw'ibimazi co koswa, acosereze kw'ibindure vy'ibimazi vy'ishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro, udahengeshanya ntuzuzime. Dusome mu gice c'icenda c'Abalewi nyenaho. Let's go to chapter 9 of the same book. Dusome harya mu gice ca cenda. Chapter 9, Dusome ku murongo wa 24. verse 24. Dushikane mu gice c'icumi umurongo wa gatatu. Up to chapter 10, verse 3. Havuga ngo, umuriro uvuye imbere y'Uhoraho, uraheza uraza utongorera ikimazi ku gicaniro coshejwe, bona vya bindure. Abo bantu bose babibonye basesereza impundu, barunama bashika hasi. Umurongo wa mbere mu gice c'icumi. Nadabu na Abihu bene Aroni babira ivyotero vyabo, bashiramwo umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwa ahandi uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati, ivyo nivyo Uhoraho yavuze, ngo ukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera,
kandi azoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni aranezerwa siko arumigwa. Yeah, Aaron held his peace. Dusome mu cete ca mbere ca Petero. Let's go to first letter of Peter. Icete ca mbere ca Petero. First letter of Peter. Dusome mu gice ca kabiri. Chapter 2. Dusome ku murongo w'icenda. Verse 9. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Amen. Amen. Tugomba tuvugane kuri aya majambo. So we're gonna talk about these words. Aya majambo ni meza ndayakunda. And these are wonderful words. I like them. Nari nateguye ibintu bitari bike narinzi ko bazompa ijambo nari gufiya. Yeah, I prepared some words to share because I was aware that I will be given time Ko to iri talk. jambo iyo maze iminsi nja hose niryo nigisha. Wherever I go, these days I'm talking about this. Mwijoro ndagerageza gutegura ibindi vyiza kugira ngo ndabe ko no kwigisha neza. Last night I tried to prepare good sermon so that I can please you. Ariko numva mu mutima biranse ti nubu urasubira kuvuga rya jambo. But it didn't work at all in my heart. The voice came, you have to talk about this. Umviriza ngomba kuvuga ku bintu bibiri. So listen, I want to talk about two things. Ikintu ca mbere, The first one, mw'isezerano rya kera in the Old Testament, Abarewi bari bahawe itegeko n'Imana. Levites had got an order from the Lord. Itegeko rivuga ku baherezi. God had commanded them about Barababarira ingene bazohora bubaka igicaniro. Imana irababarira. They were told how they will build the altar, Irababarira ingene bazohora bashira kw'inkwi. how they will put wood on it, Irababarira ingene bazoshira kw'ibimazi. how they will put sacrifice on the altar. Ari mibavu, ari biki, bimota neza byose bashireko. Incense, whatever recommended, they will put on the altar. Kandi ivyo nivyo Uhoraho yari yababariye gukora. And this was an order from the Lord. Ndasavye abapastori mwebwe muri iki kibanda mu nyumvirize. So I invite all pastors here to listen carefully to me. Twebwe turasenga tukavuga gusa. You know, our role is just to pray and Mw'isezerano speak. rishasha turasenga tukavuga gusa. Yes, we just speak and pray. Ariko murabe mw'isezerano rya kera. But look at the Old Testament. Dusubire no kuri Aburahamu. Even starting by Abraham. Aburahamu Imana iramubarira ngo urakwiye gutanga ibimazi. You know, God told him to give a sacrifice. Uzana imasa. Yes, bring a Uzana cow. intama. Yes, bring a Uzana sheep. impene. Bring a Uzane inuma. pigeon. Umva. Listen. Ubihimbagure. Yes, just cut it. Ubishire Cut them ubishire ku gicaniro. and put pieces on the Ariko altar. ntushire ku muriro. But don't put fire. Usenge. Just pray. Kuva mu gitondo. Since the morning, Ararera ku muriro umanuka arabura. he waited for that fire to come. Ibisiga But in vain. by'amerwe bibonye harimo ivyimba. And just birds coming to the dead body, Bikaza biraza ngo bigwe ku kimazi. they tried just to go to that sacrifice. Lirinda rirenga yirukana ibikona vy'amerwe. Till at the end of the day, he Lirinda was rirenga ariko fighting. aravyirukana. Yes, he was chasing those birds. Haragera haruha And arasinzira. finally, at the end of the day, he got slept. Umva. Listen. Mu gihe cyane kera. Yes, just at the end of the evening, Izuba rirenze. when the sun was out, Ewe yari yakabonye. oh, he was really tired. Umuriro And uratibuka. finally, the fire. Agize gutya fall azabona down. muri vya bimazi vy'iwe umuriro uri And kurayingana. when he was watching in the sacrifices,
there was a fire burning. Umviriza. Listen. Imana icaramubarira. And God told him ko bizogenda ku ruvyaro rwiwe. how things will keep N'ingene going. bazobinyagano mu gihugu c'amahanga. How they will be refugees in N'imyaka their bazomarayo. nation. How many years they will N'ingene spend. bazogaruka bagashikira ico gihugu. And how they will come back and inherit the country. Abarewi nabo bari babariwe iri jambo. And Levitics, Murabigira gutya. they had been told, Murabigira gutya. do like this, Murabigira gutya. do like this. Rorera rero umunsi Aroni yatangura igikorwa c'ubuherezi. Yeah, just wait the time when Aaron started as a priest. Bashiraho igicaniro. They built the altar. Bashirako inkwi. They put the firewood. Bashirako ikimazi. They put the sacrifice. Batwara amaraso y'ivyo bimazi mw'ihema ry'imbere. And they took the blood of that sacrifice in the tent. Maze igihe bari basohotse bavuye mw'ihema. And when they were bariko getting out of the barahindukira ngo tent, bagaruka aho ikoraniro riri. when they were supposed to Ubwiza come to bw'Imana the assembly, bushobora manuka butwikira iryo hema. the glory of the Lord came and covered Bahagaze the imbere tent. y'ishengero baza babona umuriro uratibutse kuri And vya the bimazi. whole assembly witnessed how the fire came on the sacrifice. Abantu baraca bugufi barahimbaza Imana. People got on their knees and Baraha praised the icubahiro Lord. Imana ko ibimazi vyabo vyemewe. They gave all the honor to God because their sacrifices were accepted. Umviriza rero. So listen, Itegeko rivuga ngo the command says, umuriro ntuzuzime. never let the fire stop burning. Umviriza. Listen, Hari hageze rero ko abahungu ba Aroni nibo barabaherezi. it was the time for Aaron's son. because they Bategerezwa were priests. guhereza muri ico gihe. It was their turn to be priests. Bashira ibimazi ngaho. So they put sacrifices Umuriro urabura. and no fire. Umuriro urabura. No fire at all. Umuriro urabuze. So there is no fire. Baca baja kurahura umuriro ahandi. So they went somewhere to take that Bakozi fire. b'Imana bagenzi banje. So dear ministers, my friends, Umviriza. listen. Bakozi b'Imana bagenzi banje. Dear ministers, my friends. Imana yavuze ngo umuriro wo ku gicaniro ntuzuzime. First, God said, never let the burning fire Enyi stop. bakristo. Yeah, you Christians, Yemwe bene data bashengero ry'Imana namwe ndabafitiye iganuke. you brethren, members of our church, Mw'isezerano rishasha in the New Testament, havugwa ku buherezi bw'abantu bose. yeah, we talk about priesthood Twese of everyone. abakijijwe. Twese All abakijijwe. born again Christians. Dukoranije kuba abami We are priests and kings. n'abaherezi. We are kings and priests. Umva. Listen, Nimba twarihanye ibyaha neza. if we really Petero avuga ngo, repented from our sin, Petero avuga ngo Peter said, turi ihanga we ryera. are a holy Turi nation. ubwoko We bwatoranijwe. are a chosen Turi abami nation. n'abaherezi. We are priests and Ntimuvuge kings. ngo turiko tuvuga ku bakozi b'Imana gusa. Don't think you are talking about Isezerano ministers. rishasha rivuga ku buherezi bwa In twese. the New Testament, we talk about new priesthood. Umviriza banze nje ngaha ngaruka iwacu aho imbere. Yeah, let me start by here. Nimutwumvirize mwebwe ariko mutwumvirize ngaho imbere. Just listen to us, but I'm speaking to these people. Umviriza. Listen. Umuriro ntuzuzime. Never let the burning fire Kandi ni stop burning. itegeko ry'Imana. And it was an order from God. Umviriza none wazimye. And the fire is off. Kandi kimazi And the sacrifice gitegerezwa gutangwa. needs to be given to God. Reka rero turabane tuza kurondera umuriro rero. So let's ask ourselves, we need that fire. Mu Barundi barazi kurahura umuriro. Burundians,
They know how we fetch for fire. ngira no muri Afrika barazi kurahura umuriro. And I think it is the same for African countries. ngira abazungu nibo batazi kurahura umuriro. Maybe I wonder how white people they do it. muri Afrika bariya batamakazi ba kera In Africa, all those bacanye old women, umuriro they know how to start a fire. bahejeje guteka Once they have cooked, barondera igiti kizi kuzigama umuriro they looked for a big bagaca wood bagishira to put the hariya fire. mu ziko mu munyota They put that bagaca wood in the fire, bagifuka n'umunyota and they cover it kugira ngo with umuriro ntuzime. so that the fire will not hanyuma cease rero burning. bariya bakiri bato batazi kuzigama umuriro And for this iyo young umuriro wabazimanye generation, once the bagaca baja fire kurahura. they go to neighbors to look for wa another fire. mutamakazi agaca agira gutya agasanga umuriro ukiriyo akavungura agahimba gatoyi kikara. Young people, they think there is no fire. hanyuma But rero old women, they uvuye know. kurahura yashiramo utwatsi So when you akagenda take arahuha that fire, kuko baba bamuhaye put it gakeyi. just in grasses and you blow on it. abahereza umuriro wabazimanye And when there is no longer baca baja no more kurahura. fire, so they go to neighbors to imana look for irabitegereza. them. And God watched them. nabahaye itegeko ryo kuzigama umuriro I gave you in order to keep the fire burning. none umuriro warabazimanye. And you don't have fire. reka turabe So let's try. imana ntirya ibishushe nk'inyundo irabanza ikakureka. God takes time just to teach you. umva irabitegereza. God looked at them. baracana They put this new fire, baracana and the fire was there. utanguye kuravya urubeya When the fire started becoming bigger, nayo imanura umuriro wayo and God sent His own fire, kugira ngo uhure n'umuriro urahuwa ahandi so uhumanye. that fire from God ngomba had to deal kwibariza with the abaherezi fire b'imana, from ngomba kwibariza abakozi b'imana. people. So I want to talk to the priest, to the uwo muriro God waturiye servant. ikimazi. Do you think the fire from Eh? God burned the sacrifice? waturiye ikimazi waturiye bande. Yes, the fire burned the priest. abaherezi bo mu isezerano rya kera bari abanyantege nke. Oh, you know, the priests from the Old Testament were very weak. abaherezi bo mu isezerano rishasha turi abanyenkomezi siko. Maybe us, Eh? as priests of the New Testament, we are stronger. itegeko ry'imana rivuga ngo Another from God says, umuriro ntuzubazimane. never let the fire stop burning. umva Listen, umviriza listen. umuriro wa pentekote ntuzime. Never let the Pentecostal fire stop burning. umviriza So listen. umuriro wo ku gicaniro ntuzubazimane. Never let the burning fire on the altar stop burning. nagomba mpagarare gatoyi ngaha. I would like to focus on this. reka mvuga amashiga adashinze mu nzu. Let me talk about muraza abarundi ba kera ko amashiga yaba ari mu nzu aho baba in Burundi. bagakora those n'urubumbiro three stones bagakora n'ibintu were byinshi in murabizi. in our homes. ariko tuvuga amashiga yo hanze. Let us talk about umuntu stones afise out. nk'indaro canke igikoni tuvuge mu mvugo y'ubu amashiga ari hanze When you have just canke amashiga ari hanze an hariya mu outside rugo. kitchen, iyo umuriro wazimye, when you don't have fire, umva iyo umuriro wazimye, when the fire ceased burning, inyenzi, you know, small animals, isazi, oh, mosquitoes, inzoka, oh, snake. hari n'ibikoko dutunga kiraza kikaryamamwo. There are even small animals. Mbeco gikoko They come and murakizi sleep there. citwa gute? n'imbwa iraza kuryama mu ziko. Even dogs come and kubera iki sleep umuriro near your wazimye? kitchen because there is no fire. igituma mwumva uruyogoyogo The reason why there is so emwe much noise. abapentekote ndabafitiye You igaduke. Pentecostal, igituma I have mwumva a message. uruyogoyogo The reason why we have umuriro so much noise, watuzimanye. it's because turagomba muri there rikoraniro is no fire. ng'umuriro wongere wake We ku have gicaniro to- abantu basubire mu bugingo. We have to pray so that the fire comes again. umva Listen, umviriza listen. umuriro waratuzimanye. The fire ceased burning. aho umuriro wazimye ntibatinya kubesha. And when there is no fire,
aho umuriro wazimye ntibatinya kuza ubuhanuzi bw'ibinyoma. When there is no fire, we have false prophecy. aho umuriro wazimye n'uruyogoyogo gusa. Yeah, when there is no fire, it's so much noise. aho umuriro wazimye nta rutonde. When there is no fire, no aho order. umuriro wazimye haba ukwikakisha. When there is no fire, there is pride. aho umuriro wazimye umuntu agenda yidodaha ngo jewe. When there is no fire, everyone considers himself nagomba uyu munsi nongere mbarira umuntu wese ari muri iri koraniro. I want to talk to everyone here. umuriro wa mpemu yera. The fire of the Holy Spirit. dusenga Imana. Let us pray God. twiyugurure. Let us open ourselves. twiyugurure nk'abapentekote. Let us open ourselves as Pentecostals. umva Imana ituma umuriro. Let's ask God to send His Imana fire. ituma umuriro muri jewe. Let's Him Imana send His ituma umuriro fire. muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana ituma umuriro muri mwebwe. Imana imanura umuriro. ubushobozi bwongera bube mu So ishengero rya that we Kristo. can get that power. Hallelujah. resha barakotora. Amen. umva Listen. Yohana arabatiza abantu mu mazi kuko bihanye. John the Baptist was just baptizing people because they repented. ariko aravuga ngo uzoza inyuma And yanje he said, the one who will come after me, azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. we will baptize you in the Holy Spirit and in the umva fire. igihe Yesu yariko arasezera abigishwa biwe And when Jesus was just bariko bagenda berekeye kuri they Elayono were just heading to Elayono. abungura ubwenge. He increased their knowledge. ahera muri Zaburi no mu bitabo by'abavugishwa n'Imana avuga uko byanditswe kuri we. He reminded them what the Psalms and mu Old Testament. guhera heza arababarira ngo And finally he told them, ngomba kugenda I want to leave tugira you. dutandukane We're gonna ariko separate, ntimuve i Yerusalemu. but don't leave Jerusalem. mugende hahandi twahora dukoranira. Go where we used to meet. murorere ubushobozi. And just wait for murorere the bimwe power. nababarira. Just wait murorere bimwe for what I twavugana. told you. Just wait for what we talked about. umviriza barashika hari And they went there. batangura kuririmba Zaburi. So they started nta bindi singing bitabo songs. byariho. There were no batangura other books. kwibukanya iby'abavugishwa n'Imana. They started reminding themselves about prophecies. ibyo ngomba kuvuga si ibyo ndiko ndasoma hano. I'm talking about things I'm ariko not reading urumva here. bavuga mu byagezwe bya Mose. And in the laws of Moses, Mose yari yaravuze ngo Moses had said, nzobahagurukiriza uvugishwa I nanje. will raise among you someone who niko will Imana yari prophesy. yamubariye. niko Imana yari yabariye That is Mose. what God told Moses. nzoshira amajambo yanje mu kanwa k'uyo I muntu will put my words kandi in his mouth. abatazomwumvira nzobibahora. And if people don't obey to him, I will judge them. yavuga kuri Yesu ega yavuga kuri uyu. He was talking about Jesus. erega Mika yari yaravuze ko azovukira i And Betelehemu. also Micah none uyu ntiyavukiye i said Betelehemu. he will be born ega in byari byanditswe ko azoba umunyanazareti. So it was already said bariko that he will come barasubiramwo from bariko Nazareth. barasubiramwo ibyo yababariye. So they go through what he said, hageze ku munsi wa nyuma and at the last day, baza bumva aho bakoraniye haratigise. where they were meeting, it was shaken. baza babona umuyaga. And they saw a strong wind. wa muriro wahora umanuka ku baherezi. The same fire which baza was, babona umuriro uratibuza coming down to uvuye place. mu ijuru. they saw it coming from heaven. baza babona uwo muriro urigabuye mu duce duto And duto. that fire was divided barabanye ku into mitwe small yabo umuntu wese flames. akabona mugenzi we ari ku muriro. And when they looked to their brothers, they saw fire. on uwo them. muriro bayongeramwo. And the fire was like swallowed. them. batangura kuvuga mu zindi And ndimi. they started talking in other tongues. umva Listen. bakozi b'Imana ntimufise ukwizera ngo dusaba igihindi Imana yongere dusanga aha. Do you believe that if we pray, that fire can come? ntitwaje gutembera mu Kayogoro We didn't come for tourism. ariko twaje kuraba Imana ku musozi w'Imana. We came to this mountain
reka imana imanukane ubushobozi So let us ask reka God imana yongere to fill us itugendere with glory. reka ubwiza bw'imana bwongere bumanuke Let us witness the glory of God. umwana umwe yaravuze ati pastor There is a child who told me, Pastor, umva listen, mbega ko jewe mama wanje yahora mbarira you know, my mother used to tell me, ngo mugiye mu bikorane when you go into conferences, mpemu yaravuga the Holy Spirit speaks. impemu mbi zarava mu bantu Demons are chased. none ibisigo byaraheze mu bantu ubu abantu bose barera Since it doesn't happen, does it mean that there is no more demons? nagira unyishure pasteur Please listen, respond to me, Pastor. navuze ngo nzomwishura hanyuma I told him I will give you an answer later. umwarimu atagomba kwihenda yamavuga ngo azobigarukako ariko ntabigarukeko A teacher who doesn't have an answer. nagomba You always ndababarire say, rero ndababaze I will namwe answer nagira you. ndababaze namwe I would like to ask you. mbega ibisigo byaraheze mu bantu Are Eh? no more demons in people? none No. ko byadusinziriyemwo n'amaki If demons are so quiet Namaki. in ourselves, what emwe happens? abakozi b'imana muri mu maki You people, servants of God, what bakozi happens? b'imana turi mu maki You servants of God, what happens? umva reka ubwiza bw'imana bwongere butwegere Let us ask reka umuriro for the w'imana glory. wongere umanuke Let us reka ask ishengero for the rya fire. kirisito ryongere rihezagirwe Let us ask reka ibimeze God nk'umuyaga to bring life biguruke in the church. reka ibinyantege nke bishe Let's chase the wicked things. haleluya 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 Amen. umva Hallelujah. Listen. umva Listen. umviriza Listen. uhora hari kumwe natwe God is with us. kandi aragomba gukora And he ibyo wants- yateguye gukora He wants to do ariko what he's twugurura going to do. imitima yacu But it's up to us to open our hearts. ingabire z'imana zagiye hehe Where are the gifts from the Lord? ongera mufurure Just search for them. kuri iki kirundi cy'iwacu cyo gufurura In our Kirundi language, kirakenye iri jambo rirakenye yeah, we don't have exact terms for ariko mu that. giswahili But in Swahili, iyo bavuga kuchochea yeah, when they say kuchochea, nukwatsa it's like to ukatsa umuntu akora hariya muri resitorani wazi kwatsa imbabura Yeah, people iyo who abakiriya work in babaye restaurants, benshi they don't ashiramo have the- inkomezi they, kugira ngo umuriro uboneke they strengthen ongera the mwatse ongera mwatse Yes, ingabire start again. z'imana zongere zake We need ubugingo the gift of bwongere the bugaruke We need ibihe that byo guhembuka byongere We bize need that bivuye the mu nyonga wicked can be z'imana alive from the Lord. n'abariya bari bafise ingabire zikabavamwo ndabafitiye iganuka Even you who used to have some spiritual gift, I have a message for you. ongera urondere utwatsi twumye Fetch for grasses. wongere uhembere and buke just buke uhembere build the buke fire. akabeya nikatangura kuravya When you will see a small flame, abakirimwo umuriro baca basukiranya n'ako kariro kawe gakeyi ibice those who biripuka have vyake still fire, you will gather and you will have powerful fire. umupentekote atagira mpema ameze nk'igiti A cumye Pentecostal without the fire of spirit, it's like a dry wood. umusiguzi avuye ngaha yavuze ikintu kirankorako The cane one who preached before camfashije mu mutima me said kabisa. something which touched my heart. hariho abakozi b'imana There are some ministers, mugabo ntibari muri twebwe nababonye iyo nza ndagendagenda probably not among ourselves. Maybe iyo mpema avuze when the spirit speaks, ubona akanura amaso iyo yumva mpema ariko aravuga they get surprised. genda mumubuze genda mumubuze Stop that genda person. mumubuze Stop that vuza ingoma person. vuza ingoma Just the drum. He's niwe disturbing us. wamuhaye kuvuga kuri kuramubuza Are you the one who gave him to speak? Bibiliya stop him? Bibiliya ntivuga ko tubabuza The Bible doesn't request Bibiliya to stop ivuga them. ngo tubareke bavuge The Bible says natwe listen to them. tubigenzure And then we will check. impemu yo kumenya turayikeneye We bakozi need b'Imana the impemu yo gift of kurobanura knowledge. turayikeneye bakozi b'Imana We need the impemu gift of y'ubwenge knowledge. turayikeneye bakozi We b'Imana need the gift of wisdom. umva Listen, numva bidudubiza I feel it.
reka amavuta y'Imana yongeraze ku bantu b'Imana, Let the reka ubwiza bw'Imana bugendagenda, come to the people. reka ibihe byo guhembuka byongere bize bivuye mu nyonga z'Imana. refreshment come back. Refreshment time. Hallelujah, hallelujah. Amen. Umva, Listen. umva, Listen. reka akayaga k'Imana kagendagenda, Let the wind of God come here. reka umuriro w'Imana uturire intege nke. Let the fire from God burn the wicked things. Umva, Listen. hamwe Imana yotuma umuntu afise akageresho, If God would send something to evaluate, kandi agahera imbere, agahera hanyina, agaca ahera hano, agaca agenda agaza turondere abantu bose bicaye aha, and he will evaluate everyone here, wokira. do you think he will fail or Hallelujah, succeed? hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umva, Listen. umva, reka hamwe ishengero nawe. Yeah, here now in the Wewe uri umuririmbyi, assembly, wewe uri umuririmbyi, you are a choir member. wewe uri umusenzi, You are wewe uri an umuntu intercessor. mwiza mu ishengero, You know, you are a kandi good ukora ibikorwa person. neza mu And ishengero. you are faithful in Imana your church. yotuma akageresho ngaha, If God wowe comes ufise for ikimenyetso evaluation, ca mpemu you yera, think you have Imana the yoba sign of the yarakugwatirije Holy mpemu, have you been agasanga baptized? ugaragara, If ndagufitiye I iganuke, have a message ibi ni ibihe for byo you. guhembuka Imana yateguye. This is a refreshment period for you. Hallelujah. Amen. Amen. Umva, Listen. hariho abandi bavuga bati twebwe none jewe ko nkiri umunyabyaha. There are some other people who say, I am still a sinner. Umva, icyo si kibazo. This is not an issue. Kuba umunyabyaha si kibazo. Being a sinner is not a Abantu great bari issue. bakoraniye i Yerusalemu, When they met in Jerusalem, abantu bari baje mu manama y'ibihugu byabo, and it was like abantu an bari baje international meeting. kudandaza, There was a business abanyamahanga bari meeting. mu gisagara, There were so many bumva ibibaye i foreigners. Yerusalemu, Yes, there were so many people in bumva Jerusalem. abantu bavuga icyarabo cy'iwabo, And they heard bumva them abantu talking bavuga their indimi language. z'igalatiya, Different bumva abantu languages bavuga from indimi Galatia. z'iponto, Languages kandi abo from bantu Congo. batize izo ndimi Those ari people abanyegalilaya, didn't learn those languages. baca barafatwa n'ububasha So bw'Imana. they were, listen, beloved, Dukora iki none? what do you think we can do? Umva bagabo bene data, You beloved, umviriza Brethren. bagabo bene data, you brethren, ni ukuvuga ikibazo si ibyaha ufise. the question is not your sin. Reka ubwiza bw'Imana bumanuke muhure, Let the glory of God fall down and meet reka you. ubwiza bw'Imana bugupfuke, Let the glory of God cover you. hanyuma ubaze icyo wokora. And then you will ask what you can do. Petero wa munyabwoba, And Peter, who was fearful, Petero wa muntu agenda n'inkota yo kwicana, Peter, Petero wa muntu akoresha inkota mu by'impemu, imagine Peter, who had knives umuriro in his utibutse mission. When the fire came down, birahinduka, everything changed. mu mugabo birahinduka, It changed. mu mugore It birahinduka, can change in men. mu it muhungu can change in birahinduka, women, in mu boys, bwigeme in birahinduka, girls. kuko ubwiza bw'Imana buzi. Because the glory of God falls down. Dukora iki none? Umva, si ikibazo cyo kwihakana Yesu, It's not about denying Jesus. si ikibazo cy'ibyaha, It's about sins. si ikibazo cyo guhiga abigishwa ba It's Yesu. not an issue Oya, about ni persecution ikibazo cy'ubushobozi bwavuye mu ijuru. from heaven. Nkora iki? So what can I do? Ukora iki? What should you Inyishu do? ni imwe, wihane, Just one answer. Repent. uhindukire, Come back. ibihe byo guhembuka nawe. Hallelujah. And you. Nawe. And you. Nawe. You. Nawe. You. Nawe. You. Nawe. You. uzoronka ubushobozi You aribwo will mpemye. get power. You will save power. Umva. Listen. Umva. Listen. Nawe. And you. N'ikimuga. Even someone living N'umwana. with handicap, N'umutamakazi. disability, a child, an old woman. Umva. Listen. Nawe. Even you.
uzoronka ubushobozi. You will receive power. Mpemu yera niyakuzaga. The Holy Spirit coming Isezerano to ni you. ryacu. The promise is ours. Isezerano ni iry'iwawe. The promise is yours. N'abana bawe. And your children. Abazokwizera bose. For those called by our Lord. Reka ubwiza bw'Imana buza. Let just the glory of God come among us. Niri jambo ry'Imana. Just check and see if you still have Bakozi the b'Imana fire. mwumva urimo. Yeah, God's servants. Do you feel the fire is still in you? Hari ahantu nagiye mu minsi kanaka. There is far from the people who came. Hanyuma rero umuntu yari yadutumiye acaravuga ngo And the leader who cyo kuririmba tugezemwo. Umva. Please. Please. Reka akayaga k'Imana kagenda genda. Yes. Just let the glory of God among us. Reka turekere Imana icubahiro akayaga k'Imana. Magara nk'umunyabyaha. I'm not calling you Oya ni kibazo cy'umuriro. It is about fire. Warahawe mpemu yera igihe wizera. Did you receive the Holy Spirit when you reach your gift from God? Hari kimenyetso na kimwe kikuranga ko watijwe muri mpemu Is yera. there any single sign that Cyangurumye. you have been baptized, or you are dry, Cyangurumye. or you are dry in your spirit? Umva. Please Ngomba muntu wese abanza byiyumvire. listen. I would Ni like wumva ugaragara ngwino. to think about it. Reka akayaga Feel empty. Reka ubushobozi Just bw'Imana come. bugenda genda. Let the Reka ubwiza power bw'Imana of budutwikire God ngaha. visit us. Hallelujah, Let His hallelujah, glory hallelujah, cover us. hallelujah. Hallelujah.